tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Tuvuge tuti umuntu w'imwemu, tuvuge tuti umuntu w'imwemu, tuvuge tuti ndi umuntu w'imwemu, tuvuge ati ndi umuntu w'imwemu, tuvuge cyane ati ndi umuntu w'imwemu, nkora mu buryo bw'imwemu, niyumvira ibintu mu buryo bw'imwemu, mu izina rya Yesu. Vuga ati ntorera ibibazo, ntorera inyishu ibibazo mu buryo bw'imwemu. Vuga ati ntorera inyishu ibibazo mu buryo bw'imwemu, ndi umuntu w'imwemu mu izina rya Yesu, amen. Ngiye kubaganiriza icigwa kigufi nza guhezanya n'uwo mwanya, nise nyene umuntu w'imwemu. Yes, tujane hariya muba, reka mpere ngaha muri Korinto, Abikorino ba kabiri igice ca 4:16. Haravuga ngo nico gituma tutihebura, ariko na umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Amen. Ndasubiramwo, nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere. Ndagomba musinya akantu kavuga ngo umuntu wacu w'imbere. Amen. Vuga ati umuntu wanje w'imbere yama ahinduka musha uko bukeye. Na Bibiliya iratwereka amadimasyo abiri y'umuntu muri uyu murongo. Hariho dimasyo ya mbere, niyo yise umuntu wo kurukoba. Umuntu wo kurukoba n'uyuhe? Niwe yavuze ngo umuntu wacu wo kurukoba ari karabora. Mbega umuntu wacu wo kurukoba n'uyuhe? Iyo bavuze umuntu wo kurukoba, ni imvuga ya Bibiliya isigura uyu mubiri wacu, aya maguru, aya maboko, uyu mutumba. Iki nico birayita umuntu wo kurukoba, umuntu w'inyuma, umuntu w'umubiri. Ariko verse ntiherera ngaho, ava ngo na umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Baratubwiye iyindi information ikomeye cyane, atubwiye ngo haruhande y'umuntu wacu wo kurukoba hari wundi muntu w'imbere, hari wundi muntu w'imbere. Aho imbere havugwa ni mu mpemu yawe, alors ni muri uyu mubiri wawe indani hari wundi muntu w'imbere. Uwo rero Bibiliya yita umuntu w'imbere niwo twita umuntu w'imwemu, umuntu w'imwemu. Donc kugira utahure neza igicapo cy'umuntu w'imwemu, ni vyiza ko wirefera kuri iki gicapo cyo mu buryo bw'umubiri. Uyu mubiri wacu uri ni envelope, niho n'inzu, niho umuntu wacu w'imbere aba hehe? Aba muri aya maboko, aba muri aya maguru, aba muri uyu mubiri wose. Birivuga ngo uyu mubiri wacu ni ingoro yiwe, niho atuye, nihaba. Mu yandi majambo vyumvikana ngo akorera muri twebwe, agendera muri uyu, avugira muri uyu, akorera muri uyu nyene. So uyu w'inyuma, uyu w'umubiri arashoboye gukora ibintu cyane muri iyi si boneka. Arashoboye guterura ibintu, ushoboye kuvuga, urashoboye
kwiyumvira, urashoboye kugira ibintu byinshi cyane ukoresheje uyu mubiri. Uyu mubiri urakomeye rwose, kuko umuntu w'imbere ntashoboye kubaho uw'inyuma atariho. Impwemu ntishoboye kubaho hano muri iyi si iboneka idafise uyu mubiri. Nicyo gituma umubiri ari ikintu gikomeye cyane. Alors rero ngene umuntu wacu w'indani, umuntu wacu w'imbere asa, birumvikana ko asa n'uyu mubiri. Uyu mubiri turimo nawe arafise amaboko. Sinijya mbere wumvise icyo bere yita amaboko y'impwemu canke amatwi y'impwemu canke amaso y'impwemu. Donc impwemu yacu irafise amaso, irafise amaboko, irafise amatwi, irafise irashoboye kugenda. Impwemu irashoboye kugenda. Impwemu irashoboye kuvisita umuntu. Impwemu irashoboye kwinjira ahantu igakora ibintu. Impwemu igakora ibintu. Donc ibi rero nivyo ngomba ko dusangira uno munsi, kugira ngo nk'abakristo tumenye ingene dufunctiona ubwa mbere mu buryo bw'umubiri, ariko tumenye yose ingene dufunctiona mu buryo bw'impwemu. Kuko uyu muntu w'imbere, uyu muntu w'impwemu, Bibiliya iratwereka impamvu tumufise kugira abeho, tumufise kugira ngo akore ibintu. Nawe arashoboye kuganira n'umuntu, nawe arashoboye gukora ku muntu, nawe arashoboye kubona ibintu kanaka. Mugabo ivyo ashoboye kubona n'ivyo ashoboye gukora si ivyo akorera muri iyi si iboneka. Iyi si iboneka si tere yiwe yo gukorerako. Umuntu w'impwemu tere yiwe yo gukorerako ni mw'isi y'impwemu, akorera mw'isi y'impwemu. Hariho iyindi si atari isi iboneka. Muri iyi minsi no mu mwaka uza, ndipfuza yuko tuba beaucoup plus abantu b'impwemu gusumba abantu bazi ibintu vy'Imana. Amen. Cyo gituma asa n'umuntu atanguye kwintroduza ibijanye n'ivyo tugiye kumaramwo, novuga presque umwaka wose. Mu mwaka uza kabisa tuzonaviga mu buzima bw'impwemu gose. Mu iminsi namaze ndiko ndasenga, numvise mpwemu yera ambwira ibijanye n'ijambo ry'ukwezi twahawe nako ry'umwaka dufise. Si jambo rizogaragara mu buryo bw'umubiri, ni jambo rizogaragara ku bantu b'impwemu. Alors natumwe kubategura kugira ngo umuntu wese muri twebwe atangure kwimenyereza ubuzima bw'impwemu gusumba ubuzima buboneka. Umuntu arashoboye kubaho ari umunyamubiri, arashoboye kubaho ari umuntu w'inyama n'amaraso. Mugabo umuntu arashoboye kubaho ari umuntu ari spirituel, arashoboye kubaho Bibiliya uwo yita umuntu w'impwemu, arashoboye kubaho akora azi ingene ibintu vy'impwemu bifunctiona kandi akazana amaresultat menshi. Rero uyu mwaka uri imbere yacu tugiye kwinjiramwo, numva ari umwaka ukomeye cyane. Bisaba ko abantu b'impwemu bafata idrapo hama bakaja ku gikorwa, bakaduza idrapo ry'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana n'ubw'impwemu, bakaduza idrapo ry'ubwami bw'Imana, bagafunctiona mu buzima budasanzwe bw'impwemu. Rero kugira ushoboye gufunctiona mu buzima bw'impwemu, icambere ukwiye gutahura wewe kutagarukira kuri uyu mubiri. Wewe nturi uyu mubiri, wewe uri impwemu. Indani muri wewe biri tugiye ngo hari umuntu wacu w'imbere, kandi uwo ni wewe. Uwo ni wewe ukuri. Iyo Bibiliya ikudekriva ni kudekriva muri uyu mubiri, ikudekriva nk'ujya muntu w'imbere. Alors ujya niwe ashoboye gukora ibidasanzwe, niwe ashoboye gukora ibitangaza. Uyu mwaka uri imbere yacu muzobona ibitangaza byinshi mu buzima bwanyu, kubera ko ubuzima bw'impwemu nibwo bwonyene bushobora kopera mu bintu bidasanzwe. Haleluya. Narimvuze mu mwaka uri imbere muzobona ibitangaza byinshi mu buzima bwanyu. Muzobona bimwe ba Petero babaho, namwe muzobibona. Bimwe ba Paulo babayeho, namwe muzobibona. Muzobona abantu bipfuza kubakora kugira batira ibitangaza, kubera ko umuntu w'impwemu ubuzima bwiwe bw'impwemu nibugarukira gusa mu mpwemu yiwe. Iyo yabikoreye ko neza, burasokoroka ku buryo na presence yiwe ifise message communica ahantu. Naho yinjira mu nzu hari igihinduka muri iyo nzu. Naganiriza umuntu hari ikiba ariko araganiriza uwo muntu. Nashira ikiganza ciwe ku muntu, bano Imana umuntu atanguye kuba impwemu neza no gufungura. Reka mvuga ukundi kuntu, aya maboko nasubira kuba amaboko yo gufungura gusa, aka kanwa ntigasubira kuba gusa ako kuganiriza abantu, gacika akanwa k'Imana kagatanga message ivuye ku Mana. Rero mwitegure ku bintu nk'ivyo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya,
Haleluya! Wow! Niganza mubwiza mubwira ati umwaka uraremereye cyane. Umwaka tugiye kwinjiramo uraremereye gose. Aketalamandalagabaye. Uraremereye cyane. Now, ariko umuntu wacu w'imbere yamahinduka, ariko ikintu gikomeye ku muntu wacu w'imbere yamahinduka ku munsi. Yamava mu bwiza ajya mu bundi. Yamahinduka mu ishusho y'uwamuremye. Yamahinduka asa na Kristo uko bukeye uko bwije. Mugabo rero nzokwerekana n'ingene umuntu w'imbere wacu ashoboye kugenda ahinduka ku munsi asa na Kristo. Mugabo uno munsi nagombe mvuge gatonyi ibijanye n'isi mpemu n'ingene ibintu bikora mu isi mpemu. Bano Imana ngize iminsi ndiko experiment ibintu bimwe haba abantu tuganira nkumva ibintu babayemo, nkumva ko kuvyukuri hari indi force itaboneka irongora ubuzima bw'abantu. Iyo rero utegerezwa kwiga ingene udiringa nayo na wewe mu buryo butaboneka. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nagane n'umuntu umwe yahora akorera isi y'umwijima. Arambwira ati burya twebwe ingene tubayeho, ingene twakora kera, ati jewe narashobora kwideplasa, ubona umubiri wanje uri ngaha ndyamye ngaho, hama nkideplasa nkagenda nko muri Kenya ngiye kugira icyo yise surveillance spirituelle ku muntu kanaka, kuri famille kanaka. Bati ndashiye kwideplasa ndyamye gutya, ariko byaranyigishije kose ko umuntu atari umubiri. Uje mu cyumba cy'umuntu ari ngaho, mugabo uyu muntu we w'imbere yagiye ari muri Kenya, ari keragira surveillance spirituelle umuntu kanaka, umupastori cyangwa umukristo kanaka. Ari kararaba umuntu asenga gute, uyu muntu yiga ijambo ry'Imana gute, uyu muntu afite intege nkehe, mbega tutazimubonyemo abantu bamwegere bafite intege nkehe, mbega twocaye kugira ngo tumutere muri iyi timu ninde umunyantege nke twocamwo kugira ngo twinjire ahantu. Inama nk'izo zikaba, hama uwo muntu akagenda akagira iyo surveillance yose akayiheza, hama yeheza akagenda agatanga raporo, hama bakiga ingene bataka ubuzima bw'uwo muntu. Vuba mugashobora kubona urugo rw'umuntu cyangwa ishengero cyangwa ubuzima bw'umuntu bw'idiciwe bitanguye gukoroka. Mugabo hari inama zakozwe kuri we zikorerwa mu yindi si mpemu, hama ziriko ziraba execute kuri uwo muntu. Mugabo uwo muntu ntavyazi, ntazi biriko biraba, ntazi n'icyo yokora. Haleluya. Mugabo naje kubwira umuntu muri no shengero kiziririzwe ko hari inama ziba ku buzima bwawe ntuzimenye. Haleluya. Abantu bakenye banyumvise muvuge amen. Naje kwangiriza gose tutange kuvuga abantu b'impemu nibo bonyine bashoboye kudetecta ko ndyamye mu nzu, mugabo hari ikindi kintu kiko kirangira surveillance. Umuntu w'impemu wenyine bashoboye kudetecta yuko inzu ninjiyemwo sinzisanzwe, aka kazi ninjiyemwo sakazi gasanzwe, iki gisagara ninjiyemwo si gisagara gisanzwe, ibinyakiriye si ibintu by'umubiri, hari ikintu cy'impemu kiri etabli hano hantu. Hama akaca yiga canke akaca aganza, agaca asenyura ubwo bwami asanze aho hantu. Umuntu yari umunyamubiri arashoboye kuryama ahantu hari isi impemu iri ngaho, ibikorwa by'impemu biri kubiraba, nashoboye kudetecta hariko abika ahantu. Hama umwasi akamwubira aryamye nyine muri iryo tiro, agasamba urugo rwiwe, agadeturiza abana biwe, agadeturiza ibyo ariko arakora, atigeze amenya ikintu na kimwe. Kubera iki? Niyigishijwe ko ubuzima atari uyu mubiri, ubuzima ari ubw'impemu. Alors icyo naje kugufasha muri iyi minsi, nifuza kukuduza mu buryo bw'impemu, umenye ingene imikorere y'impemu imeze, umenye ingene ibintu mu isi y'impemu bifunctiona. Haleluya. Umunsi umwe Yesu abona abigishwa be bari ngaha bose barasinziriye spirituellement.
Petero arasinziriye, Yakobo arasinziriye, Matayo arasinziriye, Luka arasinziriye. Hama Yesu ahamagara Petero amubwira ati hey, Satani yabasavye. Umuntu w'impwemu ashoboye kudetekta amanama ariko araba. Ati hariyo amanama ariko arakorwa kuri mwebwe, hari ibintu bigiye kuba kuri mwebwe. Ati Satani ariko arabasaba. Ati mugabe ikibabaje nta numwe muri mwebwe ariko arabibona. Mwese muguma mukwirikira gusa munkwirikiye ngiye, nta numwe ashoboye kudetekta ibiriko biramwisi impwemu. Ati ariko ndabibabwiye Satani yabasavye. Ati ariko wewe nagusengeye narakunze akakana. Ati nagusengeye, haleluya. Ati nagusengeye kugira ngo kwizera kwawe niguhere. Vyumvikana ngo igihe Yesu ariko arasengera Petero, Petero ntiyarazi bizomubako, ntiyarazi bigiye kuba. Mbwa natarabizi ishimwe muyoyo yari kiraplanifya kuri bo. Bariko bariga, intumwa zirasinziriye, Petero asinziriye, mugabo Satani nasinziriye ariko ariga. Izi ntumwa no zisambura gute, ahantu no hinjira gute, ariko arabasaba mu buryo budasanzwe. Mugabo Yesu arabwira ati jewe ndabateramiye, ndi umuntu w'impwemu, ndashaka kumenya ibiriko biraba. Ati Satani we yagusavye, ati kandi nagusengeye, haleluya, nagusengeye kugira ngo ukwizera kwawe niguhere, haleluya. Bano Imana, hari abantu nasengeye hano hano, kandi we nawe naragusengeye. Nagusengeye kugira ngo ushobore kubona, ushobore kumva, ushobore gukabakaba ibintu vy'impwemu, ushobore kumenya ibiriko biripasa mu isi yawe. Niyaba amanama utazi, niyabe ingingo zifatwa ku buzima bwawe atazuzi. Ibaze ku munsi umwe Yobu yari yicaye ahantu, Satani n'Imana bariko baraganira, bavugana ibimwerekeye, atashoboye kumenya muri conseil y'Imana ibiriko biravugwa. Bariga barafata decision, hama ivyo biyize kuri we biraza birashitswa mu buzima bwiwe, atazi biriko biraba. Nga mu rundi ruhande hari ahantu ariko arabera inama ijanye na Yobu, haleluya. Undi musi Imana yegera Aburahamu iramubwira ngo twadesize gusambura Sodomu na Gomora. Ati rero tugomba tuyiturire yose ishe. Aburahamu aravuga ati none gamana, igisagara kimwe abagorosi n'abanyavyaha bopfa bose icyarimwe. Abantu b'i Sodomu nta numwe azi biriko biraba, mugabo mu rundi ruhande bariko bariga ibigiye kuba i Sodomu ni Gomora. Hama Aburahamu wenyene nk'umuntu w'impwemu niwe ashobora kumenya mwisi y'impwemu kuri Sodomu hategurwa iki, hariko abiki, niya manama ariko araba ku bwa Sodomu. Uwo rero yabimenye niwe ashobora kwinterceda. Arasenga ku bwa Sodomu, arabwira Imana ati Mana no, abagorosi ntibopfana n'abanyavyaha. Ati Aburahamu none ngira iki? Ati basi harimwe abagorosi 50 niwosova igisagara, igisagara nico niwo kireka. Ati no kireka. Arentereza gushika kuri 5 arababura. Kubera iki Aburahamu yashoboye kudetekta, yashoboye kumenya ibigiye kuba kuri Sodomu, mbwa ababaye muri Sodomu atavyo bazi? Ni kubera ko Aburahamu biritubwira ngo yari inshuti y'Imana, yari umuntu w'Imana, yafise ubusabane n'Imana, yashoboye kwinjira mu isi y'impwemu akanaviga muri yo, akakira ama information ari muri yo, hama kamenya ibiriko birashingwa ahantu. Bano Imana, nawe ndabwiye ko 2026 nta nama zizoba ku buzima bwawe ntuzimenye. Ngomba kukuzana kuri nivo ahantu, ni wanyemera tukajana, ngomba kukuzana kuri nivo ahantu ibitegurwa ku buzima bwawe ubivyukana mu gatondo. Ibitegurwa ku bikorwa vyawe, ku bana bawe, kubiki umenye ivyo ari vyo, ubidetecta kibona, hamuka bisamburira kure. Igituma abantu bama ba interceda muga ntibabone inyishu ya intercession yabo, ni kubera basengera ivyo batazi, bapfa gusenga. Umu intercessor mwiza asengera ivyazi, asengera ivyo yamenye. Nimwanyumvise 2026 ifo ko Imana kugura amaso y'imwemu ukamenya hariko abiki ku buzima bwanje, hariko ategurwa iki kubinyerekeye, hama ukabisambura hakiri kare. Haleluya. Na kubera ko ivyankenerwa ni kubera impinduka zikomeye z'ubuzima bw'umuntu
zihera mu isi y'imwemu imbere ko zigaragara mu isi iboneka. Bari Imana ushoboye guhindura amagara yawe utarahindura isi y'imwemu yiwawe. Ntushoboye guhindura ibintu byose bikwerekeye mu isi yawe y'imwemu atacurahindurayo. Ubuzima ntibutangurira ngaha, ubuzima butangurira mu yindi isi itaboneka. Aho niyo bwigigwa, niyo bushingigwa. Burya ibizokuba kwejo biriko birigigwa handi hantu, ibizokuba ko mu mwaka uza biriko vyigigwa handi hantu. Mbwa ngaho Imana ishimwe ntiyaduprivye, ntiyatubujije, yaduhaye access kuriho. Iyo access rero niyo ngomba ko duprofita kugira ngo ugende umenya. Haleluya. Muri yo témoignage nahereyeko narumvise avuga ati abantu twateza amakanseri atari kanseri zisanzwe. Hari abantu twateza amadiabete atari amadiabete asanzwe. Hari abantu twateza ingwara juste kugira ngo dushobore kumukimiranya, kumutwara uwo muntu hataragera. Mugabo ivyo bintu biriko birigwa hiyo bigateba bishishwa ku buzima bw'umuntu yizera Yesu Kristo, yuzuye mpwemu yera, atabizi. Ivyo nivyo ngomba kubihagarara mu izina rya Yesu. Ivyo ngomba kubihagarara. Ngomba tuduge ku musozi gatonye, dutangure turabe iby'ubuzima bwacu, tutabirabe mu kiyaya, tubirabiye hejuru ku musozi. Haleluya. Na niwibagire ko dufise umwasi, kandi uwo mwasi Bibiri kuri mu declive je birambabaza. Ivuga ngo afise inzigo nyinshi, ngo kandi aziko afise akanya gato. Ivyo akora abikorana inzigo nyinshi, kandi akabikora ari konse ko afise akanya gato. Mu yandi majambo, iyo adetruiza urugo arudetruiza n'inzigo, arusambuza inzigo, kandi aziko afise umwanya muto. Mu yandi majambo, ivyo akora arihuta. Iyo asambura horasiyo z'abantu azikora ari konse ko afise umwanya muto, kandi akabikora arikoranye inzigo nyinshi. Iyo yonona ubuzima bw'umuntu kanaka abikora nk'umuntu afise umwanya muto, kandi akabikorana inzigo. Mu yandi majambo, ntidukwiye kuyobega ubugunge bwiwe. Utegerezwa kumenya uburyo akora, kandi uburyo bwiza bwo kubimenya si amateori. Uburyo bwiza bwo kubimenya ni ukumenya imigambi yiwe by the spirit. Niyo ngomba ko twinjira, ni ukumenya ibyo ariko arategura mu buryo bw'impwemu, ni ukumenya ibitero bigiye gutera ubuzima bwawe mu buryo bw'impwemu, ni ukumenya ibyo ariko araplanifya. Umwaka tuzobona cyane. Amen. Umwaka amaso yacu y'imwema azokuguruka tubone gose. Haleluya. Apana gusa ibyo twizigizwa, nga tuzobona ni migambi y'umwasi, tumenye ninge tuyagarika ku buzima bwacu. Haleluya. Haleluya. Vuga ati ntegerezwa kuba umuntu w'imwemu. Semerera cyane, vuga ati ntegerezwa kuba umuntu w'imwemu. Vuga ati nta mahitamwo fise, ntegerezwa kuba umuntu w'imwemu mu izina rya Yesu. Amen. Muramaze kubona umuntu asinziriye? Iyo umuntu asinziriye aba ari aho nyene, ntiyapfuye, ubuzima bwawe buri muri we. Mugabo arasinziriye. Nashoye kumenya ibiriko biripasa ngaha. Murashoye kumuganirako ntihagire na kimwe amenya. Mukiga ati tumukure muri iyi shambure agende tumutware hariya. Mbega arakomeye? Ego. Arumva, afise amatwi? Ego. Mugabo uwo mwanya itiro ryamudekonexe n'iyisi. Ndashaka mwumva icarico. Itiro ryamudekonexe n'iyisi, ryamudekonexe n'ibiko biraba muri iyisi. Murashoye kumugira imigambi mibi ntayimenye, murashoye kumugira kamanama ntayamenye, arasinziriye. Mbega ni muzima? Ego. Mbega nahari muzima, itiro ryatumye aba deconnecte n'iyisi n'ibiriko biripasa ngaha. Rero Bibiri itubwira ko hari itiro ry'imwemu.
iri tiro ry'impwemu ni itiro w'umuntu aba mu isi y'impwemu mugabo ntamenye ingene abamarayika barakora n'ivyo bariko barakora ku buzima bwiwe. Ntamenye abadayimoni ingene bakora n'ivyo bariko barakora ku buzima bwiwe. Ntamenye Imana ijanishije ibintu n'ikuye ibintu. Ntamenye inzira zayo. Ntamenye imigambi y'Imana. Apana iyo yasomye muga ivyo Imana iriko yakora mu buzima bwiwe nawo ari ngaho ni muzima arakomeye. Mugabo itiro ry'impwemu ryamudekonekise n'isi y'impwemu. Ibintu byose biriko birakogwa ngaho nta na kimwe ashoboye kumenya yet ni hari. Nta na kimwe ashoboye gutahura yet araho nyene. Naco bikorako yet araho nyene. Mugabo yarafise amaso, yarafise ingufu, yarafise amatwi, yari gushobora kuvyumva, yari gushobora kugira icyo akoze iyo abadasinziriye. Mga kubera ko asinziriye vyose vyakozwe atarimwo kandi bizoshitswa atana kimwe bikozeko. Rero mwisi impwemu abantu benshi babayeho gutyo, babayeho basinziriye. Hari ibintu biriko birakogwa, hariho imigambi irikigwa ku buzima bwabo igashitswa niyagira ico babikorako. Suko atari bazima, ni bazima bafise ubuzima bw'Imana muri bo, mugabo mwisi y'impwemu nibigishijwe gukanguka, babe abantu bakanguse mwisi y'impwemu kugira ngo bashobore kudetekta hariko habiki. Mbega inzira Imana itunze urutoki ni iyihe? Aho noca nihe? Ivyo novuga ni ibihe? Iyo umuntu amenye ibintu nk'ivyo birashoboka ko ashoboye kuba ubuzima adahusha, akubitako, avuga vyo, aca mu nzira yo. Kubera iki? Yashoboye kudetekta inzira z'Imana n'ivyo Imana ikiravuga muri uwo mwanya. Rero ndashaka ko muri iyo si utaba nk'umuntu asinziriye. Abakristo benshi bahabaye basinziriye, ntibamenya ibiriko biripasa ahantu. Mbega birashoboka ko waba udasinziriye neza cyane? Birashoboka. Nzobigisha ibintu bimwe vyugurura amaso y'impwemu, nzobigisha ibindi vyugurura amatwi y'impwemu, nzobigisha ibintu bitandukanye. Mbega ifo kuhaba uri conscient. Amen, amen. Hallelujah. Tusome undi murongo umwe Kuvayo Ugati mpwemu ndagukunda. Kuvayo ndwi umurongo 8. Uhoraho abarira Mose na Aroni. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati Farao niyabarondera kw'ikimenyetso. Farao niyabarondera kw'ikimenyetso kibamenyekanisha. Hari ikimenyetso kimenyekanisha abana b'Imana. Nimwanyumvise? Haleluya. Wewe ubwizwa kugira ikimenyetso kikumenyekanisha. Apana karte y'ishengero. Apana ikarata y'ibatisimu. Utegerezwa kugira ikimenyetso kikumenyekanisha mwisi y'impwemu. Buriya mwisi y'impwemu baratuzi, barazi abo turibo, barazi ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye. Igihe Imana yarungika Mose na Aroni ikabanuka kwa Farao, yabwiye ngo ndabahaye n'ikimenyetso kizobamenyekanisha. Ndagusengera ngo Imana iguhe ikimenyetso kimenyekanisha. Haleluya. Uziko quartier zitirebanga, uziko amazu atirebanga, uziko ubucimbiri butirebanga, uziko ibisagara bitirebanga, nga wowe ucinjiyemo nikiye kimenyetso kikumenyekanisha. Nikiye kintu gituma uvuga ati uyu muntu yinjiye ahantu si umuntu asanzwe, ni intumwa y'Imana, ni cyaremwe gishasha, n'umwana w'Imana ajya ahantu. Nikiye kintu kikumenyekanisha. Haleluya. Mga nyumviriza Imana, ikintu cyama kimenyekanisha abana b'Imana ni power. Twese tuvuga ubushobozi. Umwana w'Imana ntamenyekanishwa n'amajambo, amenyekanishwa na power, ubushobozi. Winjiye mu gisagara udafise power, igisagara kirakumira. Ugiye mu isoko udafise ubushobozi, isoko irakumira ukazimangana. Winjiye mu ntambara y'impwemu
udafise ikikumenyekanisha wowe uratakaye. Rero nicyo gituma Imana yabwiye Mose, wowe ugiye mu ntambara, ugiye guhana Farawo, mbwa ngenda gwibikumenyekanisha ni wamushikira. Bandanya. ubwire Aroni utizane iyo nkone witwaje, witerere hasi ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Vuga ati ndafise icyo nitwaje. Semera cyane, vuga ati ndafise icyo nitwaje. Nitwaje ubushobozi bwa mpwemu yera. Ndafise icyo nitwaje. Nitwaje ijambo ryo kwizera. Vuga ati ndafise icyo nitwaje. Nitwaje ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana yabwiye Mose ati ntupfe kwinjira kwa Farawo uko nyene, akira inkoni, akira inkoni. Hama niwinjira kwa Farawo, niyagomba kumenya bo muri bo, ntimuze mwisigure birebire, uzocure kuri inkoni hasi. Umviriza ibimenyetso yamuhaye. Yamubwiye ati ugashika imbere ya Farawo, ntuvuge ngo ndi Mose yahoze ngaha yavyawe n'umuheburayo kazi. No, niwashika kwa Farawo akakubaza ati urinde wewe, uzoce wimenyekanisha mu kudemontra ubushobozi. Haleluya. Uko niko abana b'Imana batanga definition y'icyo bari, uko niko bagira presentation mw'isi nkemu. Winjiye ahantu ibintu byose birakeneye kumenya we urinde. Bujumbura wirakuzi, isoko wirakuzi, igisagara ubayemwo, quartier ubayemwo wirakuzi. Winjiye bavuga ngo ninde yinjiye, wabimenyekanishije ukoresheje iki, mbega wari suppose gukoresha iki? Power. Ubushobozi nibwo budefinisa umwana w'Imana, nibwo niyo sigura ikwiye yicara icyo intumwa y'Imana aho hantu. Nuko Mose na Aroni binjira kwa Farawo, ndagomba munkurikirane ko inyigisho yanjye hagazanye icyo tugiye bagira nko kuhoraho yababariye. Binjira kwa Farawo bagira nko kuhoraho yababwiye. Aroni aterera inkone yiwe hasi imbere ya Farawo n'abantu biwe. Fararaho umwami, mwimagine nimuze gato yitujane muri iki gicapo mu buryo bw'ivyimviro. Farawo muramuzi yararongoye igihugu, yari puissance icyo gihe. Hama ari ngaha mwibaza abasirikare bari ngaha bakomeye. Mose arashita ati shaka Farawo. Batushaka Farawo tego niwe nkeneye. Ati kubera kumukeneye, ati uhoraho yantumye kuri we. Bati sawa. Baramwinjiza, yinjiye bose bari ngaho bariko bararaba uwo Mose wari we, uwo Aroni wari we, Farawo ngaho bose baraho. Ati none wowe urinde? Ati Imana yarambwiye ivyo ngira ninagushikira. Aca tora inkoni yiwe ayiterera hasi icicika inzoka. Ati ukeneye kumenya uwo ndiwe? Ego. Voilà. Ibi nivyo bindefinisa. Sindi umuntu naturel. Ibi nivyo bindefinisa. Nuzuye power. Twarahuye n'Imana, ibi nivyo bindefinisa. Imana yaravuganye nanje, ibi nivyo bindefinisa. Imana yantumye ati rekura abantu banje. Voilà, ibi nivyo bindefinisa. Siniyadukije, ibi nivyo bindefinisa. Farati aramura Farawo aratwenga. Ati ivyo ni ibintu bisanzwe. Turi kuzana ivy'inzoka imwe. Reka ndababwire abantu b'Imana, nutemera kuba umuntu w'impwemu, abandi bo barabigutanze. Ega Mose yibaza ngo genda ndavumbuye. Yinjira ngavuga ati ibi ndazi bizomwemeza. Ndekuye inkoni hasi ngo nicise inzoka. Ikiyo genda gutya. Ati nawe no Farawo nzi ngo afise umutima ukomantaye, azovyemera. Mose ataraba umuntu w'impwemu, Farawo yari uw'impwemu. Murangire Farawo yayiyubatse. Farawo yari umugabo ari ngaho, umutegetse ameze neza. Mugabo yari afise abakonseye b'abanyabwenge. Yari afise abakonseye b'abanyabwenge mu bintu bitandukanye. Mugabo yari afise n'abakonseye b'abanyabwenge mu vy'impwemu. Oturiwe yari yantuye abantu no serma bakomeye mu buryo bw'umubiri, igisirikare n'ibindi. Mugabo yari afise n'abapfumu n'abakamenyi n'abanyamareba bari ngaho. Yavuga ati nihaza umuntu w'umunyabwenge, ndafise abanyabwenge zo mu presenta. Nihaza abakintu bakeneye intambara, mfise igisirikare gikomeye. Nihatera inzara, Egiputa ifise uburyo bukwiye. Nihaza umuntu w'impwemu, nanjye ndafise abantu b'imwemu ngaho.
brother, ntunezerwe n'amafaranga ufise kuri konte gusa, ntunezerwe n'abantu n'amakonekisiyo muzinanye byonyine, ntunezerwe n'ibintu bisanzwe by'umubiri ufise. Utegerezwa kuba umuntu w'impemu. Kubera iki? Banima, iyi ni principe ikomeye. Ntiwiyanture gusa n'ibintu by'umubiri, iyanture hose n'ibintu by'impemu bizogusova mu gihe hazoba hakenewe iby'impemu. Uku niko Farawo yari yitunganije. Yavuga ati nta kibazo, akazoza w'impemu, ndafise abagabo w'impemu nzinemera bari kumwe nanjye. Yanzuka ya Mose ngaho, Farawo ati mpamagarira naka na naka. Barabahinga mu by'ubupfumu n'amareba. Bace barashika ati aka gaformire ajeje kwa aplika ngaha hari cyo mukazi. Ati atereye inkoni hasi ciza inzoka. Ati ivyo uwo n'umwana ivyo twabimenye atarabimenya. Nebwa navuke. Ati mbega ravyibagiye kwigihe yaba ngaha hari ivyo twari tubizi. Atumviriza rero. Ati reka tumwemeze. Bace batora inkoni bose. Bazire kurira hasi umwe wese cyazicika inzoka. Hey. Ibaze uri Mose. Umwe basi ko Mose yarazi gutera inkoni hasi gacika inzoka. Ibaze ushirutse imbere ya Farawo, hamukibona atoye inkoni bayitereye hasi cyiza inzoka imbere yawe. Wovuga mu izina rya Yesu n'ingufu zose ufise. Ati in the name of Jesus. Mugafa sivyo yagize Mose. Mose avuga ati nagiye ivyo ndabizi, yatera inkoni hasi nabo baratera inkoni hasi. Mga ikintu kiryoshe abantu bakeneye gucumva avuga ati kimbwire. Ikintu kiryoshe nuko ikivyawe n'Imana kinashisi. Bivana na source y'ubushobozi bwawe, bivana naho bukomoka, bivana naho buva. Inzoka kubaho ni kimwe ntacyo bitwaye. Mugabo yabonetse bivuye he? N'ubushobozi bw'Imana bwayivyaye cyangwa n'ubushobozi bw'amareba? Iyo kwa Mose yari yavyawe n'ubushobozi bw'Imana. Iyo abanyamareba zari zavyawe niki n'amareba yabo. Mose jene bazo kwikarimba ati none gamana hacakwirikira iki? Ati inzoka zingana gutya nanje ari imwe. Semera chavuga ati chavyawe n'Imana cyose kineshisi. Vuga cyane ati chavyawe n'Imana cyose kineshisi. Mose agihagaze ngaho, Farawo akiraho, babanyamareba baraho. Bakibona yanzuka ya Mose. Iragiye akayoka ka mbere pum irakamize. Igiye kuyindi pum iramize. Igiye kuyindi pum iramize, zose irazimira. Vuga ati chavyawe n'Imana kineshisi. Bano Imana ategezwa kuba ubushobozi bumira ubundi. Utegezwa kwa active ubushobozi bumira ubundi. Nagomenda kwa vertise burahari, hari ubushobozi aho hanze, bajya abantu bona bagenda ntibirebanga, ajya amaforce akagwanya arahari. Mga utegezwa kwa active power yo kumira ubundi ubushobozi. Bose bariko baravuga ati Mose aratsinzwe, yagize inzoka imwe, twe tugize zitanu. Mga yari imwe yavyawe n'ubushobozi bw'Imana, yari imwe yabonetse kubera ko Imana yavuze ikiragenda izimiragura zose. Reka rero ndakubwire ivyo mpemu yarambwiye kuri aya masene. Ni bangahe bagomba kuvyumva bavuge amen? Ni bangahe bagomba kuvyumva basemera ati bimbwire? Ngiye kubivuga pe. Iyi histoire sinigeze ndayibona muri aya maso. Gushika mu munsi w'Mpemu yera amishurira, ndabibona muri aya maso. Mpemu yambwiye gutya ati Mose n'umurepresenta w'abimpemu muri kote y'Imana. Ambwiye ati Farawo n'ababanyamareba n'abarepresenta b'abimpemu muri kote y'umwijima ya Satani. Ndasubiramo, Farawo n'umurepresenta w'abimpemu ku ikote y'umwijima. Mugabo Mose nawe n'umurepresenta muravyumva, n'uwaserukiye abimpemu ku ikote y'Imana. Burya ibintu vyariko birabahajya birahambaye. Iyo aba Farawo yaraciye ubwenge, igihe inzoka ziwe zamigwa n'inzoka ya Mose
yari kucamanika amaboko ati Mose uransumba Egiputa itarononekara twara abantu bawugende kubera mwisi impemu Mose yarahejeje kwereka ko Farao amusumba kuba ubushobozi bwiwe bumize ubushobozi bw'abanyamareba biwe vyari bikwiye ico kimenyetso cyari gikwiye yuko Farao avuga ati Mose ndakwinginze tora abisebe bawe nimugende igisirikare cyanje kitaraherera muri kiyaga gitukura nimugende utuzi bwanje butarasambuka nimugende kuko umuntu akudominye mwisi impemu arakudominye no mubiboneka n'ikibazo cy'umwanya umuntu yagusumvye yashize en place ubushobozi buri hejuru y'ubwawe araguhejeje nga Farao ntiyabimenya yuko bugi intambara yaheze ivyari bisigaye gusa kwari kugira Imana ideturize Egiputa makimare mugabo wundi burya vyari vyaheze. Haleluya. Reka ndakubwira inshuti yanje ni washobora kuduga mu buryo bw'inkemu ugahagarara ahantu ngomba kuduhagarara 2026 ibintu byose muzohura nivyakubona gutya bizomenya ngo uyu haleluya. Ngira mvuga kantu mperuka kwiga haraciye imisi mikenye ni vyiza ko abansi bawe amen. Urabona ndashaka kudesida kuvuga ati je ngombe ndamwanke uyu nkavuga ati ngombe ndamwanke ni vyiza kucika umwasi wawe ku buryo yicuza kuba yarabaye umwasi wawe. Andamurindire erega basi si bamwe urashoye kuba umwasi w'umuntu hama nawe nyine agati bakishyuza ati be umuntu nishiriye mu ntambara iki nawe iyi ntambara nayo ivyuriye iki. Haleluya. Ukaba umwasi ari menasa wa wundi ahagurutse n'umwasi wavuga ati jewe iyi ntambara icyo nayivyuriye nzoyibona ati uyu muntu icyo mbe nakuni ibi bintu byo hagarara ivyo ku mwasi we bigahagarara kubera wahindutse ku mwasi ateye ubwoba. Haleluya. Vuga ati ndi umwasi w'abasi banje ateye ubwoba. Vuga ati ndi umwasi w'abasi banje ateye ubwoba. Hagiye Satani muri gatemo yaje nababwiye uwo muntu yeka arashinga yavuze ati narigeze gutera umuntu umwe ati ndamuteye nsanga n'umugabo w'umuriro sanga n'umugabo w'umunyamasengesho sanga n'umugabo yuzuye umuriro ninjiye mu nzu yiwe nakubiswe n'amakofe ntazi yavuye nakubiswe n'ikire ntazi yo kivuye ndibaza ati ninda karangu bitanga ibiriko birabanga nibiki mugabo gushikaho yicuza kubera igicimviro canje mu cyo gutera uyu muntu kubera iki navyiyumviriye umunsi umbereye mubi kuba nahisemo ko uyu muntu ndamugirira nabi. Izo inkuru yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Naiko navuga ngo Mose ni gicapo cyabimwemo mu ruhande rw'Imana. Farao ni gicapo cyabimwemo mu ruhande rwa Satani. Ariko rero uko vyarangiye kuri Mose na Farao niko bizorangira no kuri wewe na Satani, niko bizorangira no kuri wewe n'intumwa zose za Satani. Kubera iki? Ndakubwira igituma ni kubera ingingo tugiye gufata yo kwigira birebire. Bivuga ngo mwigire birebire mwabirimbamwe mwiduze mwihagurutse umwami w'ubwiza wonigere yinjira. Rero ntugiye kuba umuntu yicaye naje guhagurutsa abantu basenga bagaherayo, naje guhagurutsa abantu bavuga mu ndimi zitamenyekana ku buryo mu gisagara bibaza ko abasazi, naje guhagurutsa abantu basenga bakatura Imana bavuze ko ku buryo isi yose imwe muvuga ati hajya ujya muntu rujya rugo nimugwinjiremo harimo umugenerale harimo shemesha. Haleluya. Nimwumve ngo ndabise shemesha na karoro ntanze murabizi yuko ari impangu bakubwira ati ngahantu danger de mort. Kubera iki? Urupangu electrize si urupangu gonyene imiryango electrize si imiryango yonyene niba tukoze kuri electrize wihenze ngo ukoreko urapfa. Aro kunzu yawe uko niko bizoba bimeze
mu izina rya Yesu. Mu buzima bwawe uko niko bizaba bimeze. Sana uruzitiro mu izina rya Yesu. Ubaka uruzitiro mu mpande zose ku buryo umwasi. Erega birashoboye kutuvugwa ko kumwe vyavugwa kuri Yobu. Satani yaraje aravuga ngo mana Yobu yobura kuguhimbaza gute, yobura kukubaha gute ko wamuzitiriye. Naragerageje biranka, narakoze byose biranka, ariko waramuzitiriye. Vuga tugo ruzitiro, ugo ruzitiro nyene, ugo ruzitiro nyene nigo ngiye kubaka ku muryango wanje. Sindiko ndabumva. Nimuvuge nk'abantu bari mu gatondo pana miti, abantu bafunguye. Vuga nk'abantu banyoye icyayi. Abantu banyoye icyayi bavuge amen. Mwese mwakinyoye. Vuga ati mu izina rya Yesu. 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 Satani n'abakozi biwe bagiye kugira ikibazo ku nzira yanje. Erega bariko baravyumva. Erega isi imwe mirahanyene. Erega ibitaboneka birahanyene. Nuwava yumvira ngo biri kure. Isi imwe mirahanyene. Vuga ati Satani n'abakozi bawe mugiye kugira ikibazo ku nzira yanje. Ndumuriro utongora na vyawe n'Imana isumba vyose. Umwami wanje ni Yesu yabanesheje igorogota ku musaraba. Ibintu byo kuba umukristo akanye, ibintu byo kuba umukristo agenda yihebuye, ibintu byo kuba umukristo arira, ibintu byo kuba umukristo aguma yidodomba biharanye na 2025. Tugiye kwinjira mu wundi mwaka w'umuriro. Ugiye kwinjira mu mwaka w'umuriro aho ubuzima bwawe bw'impwemu buzoduga cyane ku buryo abasi bawe. Vuga gutya. Vuga ati uri muri jewe. Muri ko mwatura nkaho mutazi uri muri mwebwe wariwe. Abantu bazi uri muri mwebwe abavuge amena. Ni bangaye bazi ko Yesu mu buzima bwayo? Muvuge amena. Semera vuga ati Yesu ari muri jewe. Kubw'iyo mpamvu ndatangarije isi y'umwijima yuko igisagara ninjiyemwo barahunga, umuryango ninjiyemwo imwe mu bizirahunga mu izina rya Yesu. Amena. Ibintu byo kuba Kristo barahantu bavuga mana turapfuye, mana ibyacu biraheze, mana. Kubera kuvuga gutyo haguruka nk'umuntu yizera. Uhagurutse impemu yawe uvuga ati ndazi uwo ndiwe, ndazi n'abo duhanganya baribo, ndazi n'ibikoresho ufise, ngomba nangaje intambara ngaha kandi nzoyinesha. Vuga ati nsinzi iri mu ruhande rw'abizera. Vuga ati nsinzi iri mu ruhande rw'abizera. Bibiliya ivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, but natwebwe nituraba inyama n'amaraso. Dufise amaguru aboneka mbwa turafise n'ataboneka. Dufise amaboko aboneka mbwa turafise n'ataboneka. Dufise amaso aboneka mbwa turafise n'ataboneka. Dushoboye gukora ibintu muri iyo si, ariko turashoboye gukora n'ibindi mw'isi itaboneka. Ndakanye kw'inama zigwa ku buzima bw'iri shengero hama ngo ndaziyobegwe. Ndakanye kw'inama zigwa ku buzima bwawe hama ngo ndabiyobegwe mu izina rya Yesu. Ketarakapaya. Nivyakenera ko twisonzesha tuzoja ku mavi, duheba ivyo kurya, duheba abagenzi, duheba amarigara, tuje imbere y'Imana tuvuga ati Mana ugurura amaso yacu, kora ku matwi yacu, kora ku mitima yacu. Turashaka kubona iriko biripasa ku buzima bwa bene data. Ntituzokwemera gukimiranywa. Nyiganza mugenzi ati ntiwemere gukimiranywa. Bimubwirana ishavu ryinshi, bimubwirane audacité. Uvuga ati ndase sinzokwemera gukimiranywa. Ketaragabaye. Sinzi ko abantu bazi gusenga ngaha. Unameka amaso gatonyi, senga muri mutamenyekana. Senga ubwiye Satani ati Satani uragize ikibazo. Ivyo kuba umunyamubiri ndabivuyemo mu izina rya Yesu. Ndagurutse nk'igisirikare gikomeye cyane, ndagurutse nk'ingabo
mfise ibigwanishwa vyo mu buryo no mu kubafu mu izina rya Yesu Kristo meta kilomo setere